Mwaramutse iyindi comment y'imbonerakure yarakaye hari kuri ntuzeye statistics nerekanye kuri internet yerekana ibihugu biri happiest n'ibihugu bitari happy kwisi barundi bene mama ijya ni statistic nta you cannot do anything about it, okay? Ntabwo ari jemba ndayanditse, ntabwo ari opinion y'uwanje, ni statistic iri kuri internet. Don't take it too personal, ntubifate ko ari personal attack ku gatoki wawe. Ajavuga ngo Uburundi uzorinda upfa uriko uburabira kuri TV. Bon, c'est pas ntabwo ndabo Burundi cyane kuri TV, kandi je sinumva ko Burundi nopfa ndabura kuri TV, ntabwo ari kure cyane. Bon, namaze kuja Burundi kenshi cyane, namaze kuja kuri Nairobi inshuro nyinshi cyane, sinshiki Burundi ku mpamvu ziwanje kubera mba nifite ibindi nikora, mba nishaka gusubira inyuma mu byo ndiko ndakora. Bon, hanyuma boje deja ubukumbe natanga gusemerera kumenje mu bundi mu mbangamira mugabo ibinda bitanguye nta myaka ibiri heze, no kuvuga iya inaned minje mu Burundi nta muntu yakumenya nuko nashitse, n'ubukumbe ngira ntawo bimenya. So Burundi abishatse noza, ariko kandi bose ikintu cihutirwa kujya mu kintu kavuge ngo kabigira kabize kagimba karitse. Uburundi bibaye ngombwa ko noza, ariko bose ngombwa hondi harantunze ndafise n'ahandi henshi noja mfise amafaranga uje ahantu ndakumesha ngo navuze ko maze kwa Nairobi inshuro nyinshi cyane. Twadafise akazi tugarukira kandi nkagarukira nkisubira inyuma kubera navuga ko ubundi atajonja kubuhigamo. Muri make nacyo nasize mu Burundi nta kintu nja kubwishuzamo, so ntabwo ndi guhomba gasiko ndacya mu Burundi. Iyo byabaye ari ibintu importance kujya mu kintu nabonye abatema nari kwihorera nanjye ngazantanga uko abandi mugana bizi nabibona ko nakene kuza. Okay, so wewe genda mu supermarket bakwihere ivya gusa vyataye garanti nibigira bite garanti, ntituzi ko ari vyo bibatunze. Wozura ahantu haguye vya gusa vyigiye guta garanti wobugize Imana ntavyo baguha, ahubwo afuma bita muri bin muri abish bin. Jewe nk'ubu unoro nka supermarché ivuga iti ibintu bisigaje indwi ngo bite garanti zoza kubitora, umva no bangisuma gusuma. Bon, magadasuma nk'amajana 3 amajana 4 ku ndwi, so amajana 4 amoyene ku ndwi 1 week amajana 4. Umubwiye uti bon ntuzose gusumisha amajana 4 uzoza uza umucero usigaje ndwi tuguha, ibigori bisigaje ndwi tuguha, nabo uvuga ngo igisigaje umunsi no kwemera mu munsi nganza ndagenda supermarket ni kure cyane, ahubwo ukabo aho hantu handangire, aho hantu ibisigaje bigiye ku expira baca biha abantu umgenje kuvyitorera. Jewe nta bintu byo kubesha pe, ayo majana 4 uyamvuze ngo ndashaka ku mufuko ndafite ikintu yakoza, ahubwo wahumbwira icyo gihugu urimo naje ntangwe gusaba y'ubuhungiro zaza gutera ibintu byo muri supermarché vyagusa. Sinumva nk'uyu muntu ko yibaza ngo reka ashaka gutukana canke ibiki cyaye kunsuzugura canke ibiki. Uwo muntu agwaye vyagusa kubitora wowe unamukura he? You wish jembwira no kuri za KFC za McDonald's hem byo kurya bisigaye ku mugora cyahita muri bin, nogera ngo bayigoye ko bayiguhaye ejo ntuza kugura bari guhera ikise. Sina abantu babatonda ku murongo kugira babaye bayitane muhira, bariko bateka, bariko kwigo barakoresha amafaranga yabo. Amafaranga yafise no office menshi wofu muja guzura tembera Hawaii buri kwezi, wogura private jet. There is a lot of things wokoresha amafaranga ushoye ko umuntu aguha ibintu ugiye ku expire ngo bitahane ubuje ku buntu. Sinumva wowe ko waza ko hari ikintu gispecial kurazana. No, come on. Et puis ivyo wumvise vyose ni vya fake. Ivyo wumvise nta abarundi bari hanze bari mu migwi itandukanye bafite amahirwe atandukanye. Ikiza cyo hanze nuko nabonye hari opportunities, okay? Hanze washoye gushika ukava mu kintu, okay? Muri Canada ufite mu ministre w'umurundi kazi kandi yagiye yavukiye mu Burundi, ntabwo ari mu bavukiye muri Canada. Nzi muri Amerika abahungu bari mu gisirikare no mu kinevi. Bo muri ndaza aba docteur muri Europe batari bake, ndaza aba engineer muri kano karere batari bake, ndaza mu harimo wa matematike w'umugenzi. Amahirwe abantu baratandukanye, nimba ari wumvise abakenye baje gutora ivyo byo vyagusa, ntabwo ari buri muntu ndayenega ndakumenyesha nta nantu baguha vyagusa mon frère, naho ntavyo baguha babiguhera iki. Go work anyway. Leta irabafasha kame abantu bafite amafaranga, leta irabafasha bakaja kugura ivyo kurya, mugabo ntiwogenda muri supermarché ngo mu vya expire ngo baguhe ntabyo baguha. Bahora ba amasharité charities zishobora kugaza kabitoragura zashobe kujustifia ingene babitwara niyo babijanye. Mugana ndakomesha yuko
amashop avuze ati ibintu bisigaje umunsi zo turabitanga ku buntu ntiboronka imirongo aho bayikwize y'abantu bavuga ati bo je buri mugoroba nzoza nitora ibintu bigiye ku expire kuri uwo munsi nja kubiteka uwo nyene kuko nta kiba kirapfa n'ivyamaze ku expire mbere bo bijya ko kenshi na kenshi ndabikumenyeshe kubera ndaze kuri injiji iyo bavuze best before kenshi abantu bitanga expiration ntabwo biba birapfa ni best before urashoboye kubijya biki best before zero la date zero ivyo bintu vyari vyo etc so injiji ariko nagenda kumeje kandi hamwe abandi baguwe neza tudume abandi bahagaze neza ntibaze bakubesha ngo baze ngo abandi bose baragowe abandi bahagaze neza my friend abantu usanga muri vacances agenda muri Canada muri Australia muri Thailand abandi baguwe neza don't know ça fait pas ariko n'ufise bikeyi bon leta iraha amafaranga ntibicwa n'inzara mu mwishamba canke ngo bicwe n'imbeho muri winter don't worry about it sinzi dayere n'igituma uzana de banki yiye mu gihe turiko turekana ibiharuro bivuye muri UN canke muri indi organisation yifashe utazi statistique utazi argument genda wotsa amateke yari wanyu hanyuma uceceke babaye